Daniyeli igice cya 12 umurongo wa 3. Umurongo wa 3. Kandi abagize ubwenge bazokayangana nk'ukayangana ko gwitazanure ry'ijuru, n'abashikanye benshi ku bugororotsi bazogira gute? Bazokwaka nk'iki? Ibihe bingahe bidashira. Abagize ubwenge bazokayangana ukayangana kw'ijuru. Haleluya. Yesu nahabwa iki? Abagize ubwenge bwo kugaburira abana nk'aba. Iyo tubabonye mwebwe duca tubona yuko hari kazoza k'ishengero. Ishengero rizogumaho, rizokwamaho, kuko ryaronse urwaruka. Ubwo rwaruka natwe tugatumira abantu bashobora kubigisha ubwo bwenge bw'Imana, ngo bazokayangana ibihe bingana iki bidashira. Dusenga Imana. Mana nkuru yo mu ijuru, turanezerewe kuri uru rwaruka, turanezerewe Mwami kuri iyi minsi turonse. Mana babaje Mwami kuruhabwa ubwenge bw'ijuru, ubwenge bwo kuzobona Imana, ubwenge bwo kwaka icyaha. Mu izina rya Yesu turabasengeye Mana yera, turabasengeye Data wa twese, baronka ubwenge bw'Imana, ubwenge bw'ijuru, ubwenge bwo kumutahura amajambo y'Imana, baronka ubwenge bwo gusenga muri mpwemu yera, kugira ngo Mwami baze bazigamwe mu bihe bigoye. Ubahezagire, ubagirire neza. Turasaba uyu mukozi wawe Fred, mu izina rya Yesu, yavuye muri Canada azanywe no kutwigisha ijambo ry'Imana. Numuhezagire, numuhe umugisha, nubane nawe Mana, numukorere ibitangaza n'ibimenyetso. Turimiriye umwasi Satani ntaze yinjira aha hantu. Shetani ntaze yinjire aha hantu. Shetani agumizwe hanze, Shetani agumizwe ikuzimu. Urugwaruka ruronka amajambo y'Imana. Turavuze urakoze mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu ari mu ijuru. Amena. Igoro